cumi batanu batandatu mugabo jewe ico nibaza hariho umuntu wa mbere yari ayifise kandi uwo muntu wa mbere yari ayifise nimba akiri muri iki gihugu hari aho yaguze uwo muntu wa nyuma yaguze nibaza ko atari we yogira iyo hava abazwa umugabo akavuga ati jewe uwayingurishije ko n'ubu uwa mbere batanguye kwitwara mbega none mufashe mukarondeza ni igikorwa kirekire mukarondeza uwo muntu wa mbere yari ayifise mukarondera iyo ari nimba ari muri iyo nzu yoba yaraguze nawe agaca yivamo n'ivyokuru ariko rero izo nzu naho bari muri inzu barazifitiye impapuro zisinywa n'iki n'abatwara igihugu n'inzego zibijejwe z'iki gihugu murumva ko ari ibintu bitoroshe no kugerageza turabe ingene twubivamo izo dosiye zahora muri CNTB zije muri CSTB izi rero zaba zikiri muri CNTB zitaragera kuri CSTB kuko CNTB c'est un processus de médiation hanyuma ubigaragaye yuko ari wenyine nyakintu agishikira ariko umwe muri abo adashimye iyo mediation niho ahava agaca agira ati mfite muri CSTB ndabikora imanza zitazoba zarashitse muri CSTB ariko zari muri CNTB mugabo univa CNTB no muri instance ya recours ndani muri CNTB nyene yavuye mu bibanze byashitse muri ngurizo kandi CNTB ka statut aho ngurizo nyene CNTB zozo nazo nyene muzozikorera ku murongo severe nagomba shimangire ku byo bavuze mu bisanzwe aya makrise cyclique yagiye araba mu Burundi naje ifatiye ku 1993 niyo nzi aya yagiye araba kubera atigeze hano amahonyabwoko yabaye atigeze hano naje ndafise icemezo n'93 batubwira ko bariko batuziza 72 sigura rero kubera 72 bitahanywe mu gihe nibikurikira byose bitazohanwa tuzosanga twamye muri ibi nyene hanyuma iki co navuga kuri ibi nyene mbega none ntivyoba atari kudahana gusa ega ababuze hariho n'amateka batigeze bo bararonse hariho ngo babuza abo babuza kugangara bakababuza no kurira bigere barira ababo ico rero nico kibabaje gituma ibikomere bitigera vyuma muri abo barundi bakozwe ukono nayo mabi nashaka abarundi bumve yuko le droit de propriété ari un droit il est hejuru y'izindi parce qu'il est naturel, il est perpétuel, hanyuma il est sacré. Jewe narabaye n'ikintu nkaba propriétaire d'une parcelle, d'une maison ukagomba ukanyica abanje barafise le droit de suite et de préférence. Droit de suite ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga yuko ikintu ciwe azogitora daleme kizoba gishitsemo atuma. Aha mu Burundi nta n'umwe atakomeretse. Umuntu yarakomeretse, umututsi yarakomeretse, umutwa yarakomeretse. Twese twarabuze. Umugwi wagiye mu gikorwa kugira ngo ushobore gushira ahabona ivyo bikomere twese twabayemo. Gutyo igikorwa cyo kunywanisha abarundi kize gishoboke ushobora kunywanisha abantu utaramenya ibyabakomerekeje. Ukuri ni kubora urashaka guteba ariko dusaba Imana ko muri abavyeyi mwese twese dukore kugira abana bacu bazobeho neza gusumba uko abavyeyi bacu babayeho hanyuma abana bacu
tubigishe kuva ku ziko yuko ubwoko atari bwo bwica, hica intwaro mbi, kuko n'abo batutsi mwita abatutsi cyangwa abahutu mwita abahutu nta nama yo kwica bagize bari hamwe.